kwevuriwa muri environnement yangaha aho usanga benshi badatahura ico arico music industry aho badatahura tana ico arico uco usanga rero twebwe dufise iyo mpano bitubera challenge bitubera challenge urumva turapushinga cyane turapushinga kubera ndabibona iyo umuntu agize ibako ryo kuja hanze agasohora impano yiwe imurimo mu guhibongoza kwacu twe turafise tushe yacu umuntu wumvise indirimbo uvuga uti ngaha umuziki nuwa ngaha mu Burundi nk'umuntu yumvise Nandewe mama dirigiri mami suminera ye zori waraye Uruba ucubona akantu none akaye umuntu ufise inoti uri kurandaba umuziki ifuko umenya yuko ni ikintu cyo kwinvestisamo naremeje neza yuko umuziki music industry canke entertainment muri byose muri rusange ni ikintu cinjiza amahera gusumba ikawa benshi tuwezi dufata yuko ngo ikawa ngo niyo bayokwinjiza ngo amadevize menshi ariko Salut guys, mumeze neza murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana uko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro ya BI TV nkuko vyama, nkabasuye kuba ikaze kuri kugira ngo dusubire mu bane natwe tuganire twama dufise ibintu bishasha, tubazanira ibintu bishasha. Uno musi ndi kumwe na Ifkami kiwe niko yitwa Ifkami kiwe mugabo izina ry'umuziki ni Ifkami ndamuha ikaze aturamutse hanyuma tuganire ndabara mukice Gloria n'amahoro meze neza ni sawa tumeze neza wakomeye nini kubona mwana niyo muri BI ego amakuru yawe meze bien wawe duhevye muri BI oya sinabahevye shubona umuntu nyene aguma you know aguma buja ugumugenda uguma muntuze ako ni bon byose bigenda neza nko vyifuza ego je ndashima ego ni Ifkami rero Ifkami asanzwe ari umuririmbyi yatanguye kuririmba kuva kera kuva muri 2000 kuva akiri muto afite imyaka 7 akaririmba muri Sunday school mu nyuma aratangura kuririmba agiye muri secondaire agasubiramo indirimbo z'abaririmbyi nka Apollinaire akaririmba indirimbo z'aba Chancho Amis mu nyuma araja kwiga Igitega aratangura kuririmba donc afite carrière yiwe yo yayitanguye muri 2008 rero tumwikaze ashaka kutubwira bike muri vyinshi amaze kurangura kuva atanguye gukora murakoze amasonzo ngerageje kuvuga mu majambo make nkuko yaje kubivuga natanguye kuririmba kera ariko professionnellement nabitanguye muri 2008 natangura gusohora indirimbo navuga muri iyo myaka yose yahaciye ibintu bikurukuru noba nararanguye ni biteramo nagize ngaha nyene mu Burundi ibibanza bitandukanye n'amafestival atandukanye nka festival Inanga festival Amahoro ni biteramo gwanje nagiriye kuri Institut Français byinshi kuri Université y'u Burundi kuri Igitega Alliance Française na American Corner hama n'ibiteramo nagiye ndakora hanze y'igihugu novuga Ethiopia Uganda Tanzania South Africa Nigeria Ghana na Cameroon niyo mperuka ibindi bikomakomeye nabona narakoze nuko maze gukora indirimbo nyinshi abantu baba bantumye barashaka rero n'indirimbo yari commande ya magazine ikaze cyane muri Europe yitwa Echo News rero iyo ndirimbo ya nakuvuga bakoresheje indirimbo zanje muri documentaire yitwa Cry Like a Boy nayo ni documentaire yari financé na Bill Gates urumva rero navuga ko twicanye n'umuntu atasanzwe navuga yuko umuziki mu majambo make ndamaze gukora
nuko mugabo n'imbere hariho byinshi nemeje gukora. Ego uratubwiye mu majambo make ivyo maze gukora kuva utanguye gukora mugabo nashaka kukubaza donc kugira urinde ushika kuri ivyo byose donc hariho ama etape ugenda uracako hariho ama etape waraciye ku ma etape uratangura kuririmba carrière yawe iratangura bon avant urumva warasubiramo mu nyuma urasohora indirimbo ziwawe mu nyuma donc kugira ngo urinde ushika hiyo hose nibihe vya bintu vyatanguye kukugora gose kuva utangura kuririmba ibyo uvuga uti ibi bintu je byarangoye gose challenge ni nyinshi et surtout iyo talent iri muri environnement hariho igihe novuga ni nka analogy noguha ufise diama canke or iri ahantu batazi agaciro kayo ntiba ucumenga si diama cyangwa ucumenga si or umuntu ashobora kuba yambaye diama ngaha muri ville kubera umuntu atayizi nta mumenya canke si ibyo gusa kuyambara ahubwo n'uwoba azi ukuvuga ikiri nk'ahantu itaracukurwa canke ihingurwe umuntu atazi iti agaciro k'ico kintu abiha agaciro urumva nacetse kuvuga kwevuriwa muri environnement yangaha aho usanga benshi badatahura ico arico music industry aho badatahura tana ico arico uca usanga rero twebwe dufise iyo mpano bitubera challenge bitubera challenge urumva turapushinga cyane turapushinga kubera ndabibona iyo umuntu agize ibako ryo kuja hanze agasohora impano yiwe imurimo ndabibona iyo abantu bariko baratangara bakavuga ati wow ivyo bintu nibiki aho ni kuvuga aba artiste bevoliwe muri environnement yorosha ibintu aho hari music industry usanga ata challenge bafise rero warumba jeti none intambamyi wabonye ni zakugoye cyane nivyo nyene hanini ariko navuga yuko nahuye n'abantu benshi batahura bashobora kumfata ukuboko kuko aho ngeze hose nahigejeje no kuvuga yuko wewe umuntu agerageje gusoma ivyo bakuvuga ko muri biography yawe ni iki umuntu arabona yuko hariho indirimbo zawe donc zakunzwe nabo mu muziki muri 2008 utangwe kuririmba ba excellent nibaza ko yitwaye excellent mubona yarasanzwe akora kuri radio Isanganiro ico kintu ndacibuka wowe kuri wewe ico gihe ari irya mbere ushoboye kuba uririmbye ukabona harimo na John Chris niki kuri wewe wo mufata gute John nagiye ndabyibuka yari emission ya mbere ngiriye kuri radio Isanganiro yagiye bararyoherwa cyane n'indirimbo nari mpeje gusohora ubu indirimbo ya mbere ijambo yambwiye John Chris n'umuririmbyi umwarimu garukira umwana igisiga kiraje urumva ushoboye kubwirwa amajambo aguha kuhaje n'umuntu nk'uwo akubara ati peti wewe uzoshika kure uba ni nk'impamba baguhaye kwa yumvise gute none icyo gihe hari muri 2000 antware nka 2008 gutyo narumvise ndyohewe kandi narumvise bimpa inguvu si uwo gusa Daniel Mahariho n'umulegende yitwa Bahaga bamubajije ati none nuwuhe mu artiste wemera ngaha mu Burundi twari twiteze yuko avuga abandi nagiye no mu izina ryanje ririmo mu bantu yemera none iyo urinze wumva nk'abantu nk'abo abalegende nk'uko onye urinze uvugwa ukiyumva ijwi izina ryawe riravuzwe kuko je nibaza yuko tutabeshanye nta hit cyane ufise mu ngaha anye nk'abanyamuziki bandi bagize ni mugabo kumva umulegende nk'uwo arakuvuza wo wiyumva gute ngoma hosora kantu hariho hit cyane yabonetse mu zo nakoze antuka nga mu Burundi nta muntu atazi indirimbo yitwa Samandari mu gihe kiyagiye ntana novuga ntana internet nta marezo social ari ariko tuvuga yuko vuro mijya ndirimbo yari hit hari muri 2009 hari muri 2012 okay urumva mugabo ico nishimira cyane hariho gutandukanya indirimbo imara umwanya urume rumara hamwe no gukora indirimbo izomara ibihe no kuvuga une chanson qui transcende le temps urumva
indirimbo urashobora kuyisohora kubera ikoze neza ntizota agaciro. Okay. nkunda kubigereranya na fast food hamwe n'indya ziteguye neza kuko umuntu agize fast food barakubwira bien mugabo ushobora obese n'ibintu bon uraronka ifungurwa mugabo sico kimwe n'ifungurwa zateguwe neza. Mugabo urumva igihe watangura kuririmba Yves wari muto donc ntiwari bwakure cyane kugira ngo utangure kuririmba Samandari wiyumvira ko byavuye iciyumviro cavuye he kubera ko wahisemo kuririmba Samandari donc indirimbo ukaciyita Samandari. Oya ico gihe sinari muto niga muri universite nari niga muri droit mu mategeko rero ico gihe iyo ndirimbo nayisohoye nayanditse turiko twiga icigwa citwa presomption d'innocence kubera mu majambo make iyo ndirimbo n'ikivuga rero ico gihe sinari ndi mutoya wari mutoya nabari muri universite ubukuze ego ntuburi mu mwana cyane mugabo no ntiwovuga ngo ubukuze cyane ku buryo bumaze gutrasa ukavuga uti ibi bintu ivyiyumviro ngo ufite ivyiyumviro bikuze cyane bijya indirimbo irimwe ibintu bikuze ivy'amashuri n'ibiki abantu benshi bibaza ngo baririmbyi ntibize yarize urumva ko na universite yarayize ni n'umunyamategeko donc uvuga yuko ntibyakugoye kuronka iyo ide ya Samandari biki wabikuye mu byiciro wari kusanzwe uri kuriga. Musanze ntibyangoye cyane kubera ico cigo twariko turiga caciye kinyibutsa ya nkuru ya Samandari. Urashaka gatoya batayize ico waririmbye muri iyo nkuru akantu kangana gutya kuririmba cyangwa kuvuga mu majambo message icyo yari ivuga jambo nkunda ahanini muri rya ndirimbo ni rya leçon morale ihereza bavuga ngo kirazira kudendereza banza utohoze maze ivyemezo bikwiye bibonetse umuntu yezo canke ahantu. Umunyamategeko noneho urabikorera ntujija umuntu ataki ndamaze kukudendereza oya jaza kukubaza hari abantu benshi bashobora kukudendereza umuntu simpaka umucira urwango ndagonda impaka bije mu mategeko urashobora kudendereza umuntu no mu bivyo uri kuramuvuga ko nibiki ari umuntu avuga ibintu adafise preuve yavyo ugasanga arabi kuko bavuga ibihuha ukarema inkuru ku muntu ibiki n'ibiki wewe iyo wumvise ikintu ku muntu eske ubanza kubaza ugatohoza kugira ngo je vraiment birangora gushoka ngira ikintu mfata decision ntabanje gutohoza ikintu kiva ndafata umwanya nk'imberana n'ibintu byavuye kuki. Récemment twarakubonye ugenda ufata ama voyage uheruka muri Cameroon sivyo wari ugiye muri festival ya jazz yari festival ya jazz mbega jazz ku batabizi jazz ni jazz navuga yuko jazz n'umudiho wa expression atama limite no kuvuga uri exprima uko yumva nta manorma hari muri jazz ariko ico mumenya nuko jazz ifise imizi muri Afrika mbere je ndashobora muko ni muri Afrika kuko jazz yavutse hari kiya gihe c'abacakara no kuvuga abantu bari batwawe kuja kurima ibikaju muri Amerika bavuye no muri Afrika bagenda bafise indirimbo kenshi zaba indirimbo zo gucura intimba niho rero uwo mudiho wa jazz wavukiye biciye muri blues rero nshatse kuvuga style ya jazz twokwemeza neza yuko hariho imizi imwe yo ngaha mu Burundi kubera iyo ugiye kwiga inanga ukuntu imeze mvuga ibintu birebire abumva language y'umuziki nibo baza kubyumva icyo bita pentatonic scale no kuvuga no rukurikirane rw'amanota 5 pentatonic ni 5 urumva pentatonic scale ugiye kuraba mu nanga igizwe n'amanota 5 urumva rero no muri blues ni pentatonic scale urumva kandi birasiguritse kubera
abavuye no muri Afrika nibo bagiye hariya muri Amerika urumva twokwemeza neza yuko burya jazz yavuye ngaha muri Afrika kuko none haba hatumiwemo bande mwahuriyeyo na bande biba byorganijwe na bande haya muri Cameroon hari abavuye mu bihugu bitandukanye bavuga hari abavuye States gusa abo muri States icyo gihe barabafatiriwe hariho abava i Buraya hari abavuye muri South Africa rero jewe nagize iteka ryo guserukira Uburundi ndagenda turavuza bigenda neza. None kugira ngo utogwe ga Yves baraba iki haba habaye iki kugira ngo utogwe uvuze ko wagiye guserukira Uburundi watowe gute donc haba habaye competition hanyuma wa mbere akaba ari watogwa akagenda biba byagenze gute? Ubisozo twe abartiste dukora musique professionnelle no kuvuga iyo kuvuza ikibiriraho live music ufise icyo bita dossier de presse nkuko sinzi yuko aho wayibonye bijya wavuze ni irakudondagura icuri ikadondagura umuziki wawe ukora style yawo ikadondagura originalite yiwawe rero gituma wewe bagutumira nico kintu ufise wewe wisangije apana kuja gukopya ibindi byo hanze akuvuga le fait ko nkora umuziki uri original nico gituma kenshi nama nasohotse masorti wa opportunité ego nivyo nyene sino none ubona ko akantu wisangije gasomba kabanje sino ikindi novuga kubona bantumira ntani nguvu ziwanje nshiramo kenshi n'ubuntu bw'Imana mugabo hajamo no gukora hamuka ukagerageza ukadevelopa iyo kote yiwawe uri original kubera abaza benshi bajya abantu badandaza ama festival no kuvuga abadandaza ama festival baraba ico wewe ufise abandi badafise nanje nakubajije akantu ubona wisangije uvuga uti aka kantu ni original wanje umuntu wese yumviriza ubwo urumviza umuziki wanje uhora ugereranya n'iyindi muziki kubera jata bintu bya cyane by'umuziki nzi urumva no hava donc birashobora kunshana. Okay, reka ndakubwire ibintu nka bitatu usanga mu muziki wanje. Umuziki wanje d'abord muri rythme uzusanga uri inspiré n'ingoma zanga ha Burundi. Okay. Utambo. Rythme uzosanga irimwo ingoma zo Burundi. Hama umuziki wanje uzoba inspiré na folklore y'u Burundi. No kuvuga uko abarundi twe turirimba ibi turi mu maraso. Abarundi baririmba gute hano? Abarundi bafise ukuntu turirimba. Bijya navuze ubwa mbere bya pentatonic mu guhibongoza kwacu. Twe turafise touche yacu. Umuntu wumvise indirimbo uvuga uti ngaha umuziki no wanga mu Burundi. Ne nk'umuntu yumvise nande we mama dirigiri mama suminera ye zori waraye uruba ucubona akantu none nakaye akuntu ko nakahe kano kantu karateza gose umuntu wese acavuga ati akanye nako mugabo none ivyo nyenda bize muri bajya abantu baririmba kera bon hari ibintu by'akaze jewe ico nibaza ko bogira inanga uvuze inanga ndayizi ko ari y'u Burundi ni bya vrai bijya abantu bacuraranga inanga baniga ijwi baririmba kujya baririmba inanga hari akazehe umuntu wese akumvise akazehe hariho n'indirimbo mperuka gusora irimo oya pana nijya yitwa resolution song ya ntacyo navuze icyo kintu ni indirimbo twakoze mu bihugu birenga 200 ku isi no kuvugana naho na serukiye Burundi il y avait plus de 200 pays ku isi yose kubera twavuga kuvyerekeye climate change ihindagurika ry'ibihe ku isi rero ico gihe indirimbo iri kuri YouTube abantu baje kwira muri ico gihe rero nashizemwo ama couleur y'u Burundi nashizemwo akaze nashizemwo amayaya nashizemwo ingoma z'u Burundi nashizemwo
pentatonic rero tubona ikintu ni cyanga mu Burundi n'ahandi kiya kugira uronke iyo opportunity yo kugenda kugira indirimbo yawe ishobore kuja muri izo ndirimbo z'abantu z'amapeyi amajana abiri navyo biba byari byagenze gute naho ngo ndakubarira ukuntu byagenze I've received a call umva nararose telefone impamagara telefone muri Angleterre Londres kiwe uri kami ukora umudiho urakora umuziki uturyohera turabona iyo turabona neza yuko umuziki ari wo i Burundi hama rero none byogenda gute dukoranye indirimbo ni indirimbo izokogwa mu bihugu amajana abiri kuvuga toshaka ko no Burundi bujamo none iyo ndirimbo ivuga kubera je simfa kuririmba ibyo byose indirimbo ijanye no gukingira ibidukikije okay novuga yuko hariho original ya isanzwe hari urumva baduhaye original rero ico tusaba nuko uyikora wisunze amarealite yangahe iwacu ko uyiwaye muri Angleterre amarealite yo mu Burundi wisunge umudiho ngaha mu Burundi kugira tubone ikintu gishasha rero ndayikora nta mucuro nka place ntiyari competition ntiyari competition gusa urayipresenta hanyuma ndirimbo yarashoboye kuba novuga yuko icyo ntavuze nuko abambasaderi b'iyo project ni project yitwa Resolution Project Resolution Project abambasaderi babo n'abakinyi b'amafilme sinorinda kuvuga amazina yabo bahambaye bi Hollywood America kubera baciye mu kigo abatwaye ico kigo iyo projet yitwa Tackroom Theatre yo muri Londres no kuvuga benshi abari bari imbere muri iyo projet n'aba celebrity bo ku rwego rwo hejuru ku isi kabisa uvuga kuronka iyo opportunity yo kuja muri iyo cadre ndabifata yuko n'umuryango wugurutse wundi muri ya yindi myinshi kuma yugurutse n'umuryango wugurutse kandi ndizera neza yuko hazobaho suite kandi si cyambere waruronse hariho n'amapri umaze kuronka warigeze kuronka agashimwe ko ku rwego rw'igihugu amapri sinabivuze byanca amapri umaze kuronka ni menshi mu Burundi namaze kuronka amapri nanga atatu ni matara abiri ya new generation yindi ya consortium yarimwo isanganiro byose ku rwego rw'igihugu n'indi yo muri ministeri ya culture hari maze kuronka ku rwego rwa Afrika aho baca bangira ambassador w'ishirahamwe ryitwa African Artist Peace Initiative yitwa API nayironkeye muri Ethiopia rero yindi nani nka reconnaissance nahawe na magazine yitwa Euronews yo muri Europe nibaza ko muyizi ni Euronews bampaye certificat kubera kiya gikorwa nyene nakoze ibindi navyo n'ibindi nyene umuntu ama certificate yani ni menshi nyene imvuze ibintu nyene none gayive donc ubunye warahisemo rero ubunye umuziki niyo mwuga wawe ivy'amategeko ntukora ntugirante ntavyo kubera ko abantu barakunda kumbaza ico kibazo nego ndakibaza umenga nyene donc ni bake urabizi nyene twe turabizi abantu bo muri industry abantu baja mu bintu by'umuziki kenshi umenga hari ibintu bitamacinga ndaje basi bashaka kumbwira hamukambwira naho twebwe abantu baba bafite ibyumviro nk'ivyo ukatubwira est-ce que wowe warabandanije muri ivyo bya droit urabikoreramo cyangwa ukorera mu muziki gusa jewe ndemeza neza yuko umuziki ndawukoresha mu byo nize kubera la preuve nuko ndaririmba justice ndaririmba muri environnement ndaririmba muri santé ndaririmba no kuvuga ama musique iri au service de la société kuba narize droit simaka mbone muri toje mbone kandi n'ibihugu byose maze kujamo sinibaza yuko nca kwambara itoje manaragiye urumva kandi mfise yindi vision nibaza yuko umuziki uzongeza ahandi kandi rero ntuzisubira kumbaza ico kibazo
mbabarira sinzosubira donc ni ryambere ndakikubajije kandi sinzogisubira oya ugiza n'abantu benshi bakunda kumbaza icyo kibazo sawa rero muri uru rugendo herukamo muri Cameroon twari twabicirije hagati niwambwiye nako ndakubaza donc wararonse invitation uragenda muri rya festival byagenze gute okay hariya séjour yanjye muri séjour ya muri Cameroon ukuntu yagenze neza cyane kubera d'abord narize kubera musicien bahari bari ku rundi rwego nakuvugana n'aba musicien bakora ibyo bumva kandi benshi na musicien bize bahagije benshi babize bafite amadoktora bafite amaster mugabo bakora umuziki kandi bawukora professionnel nakuvuga narize ku networking bya yandi ma connection ikindi naco nuko haraba ico bita ama symposium muri symposium ni naho nyene abantu bafise imitwe nakuvuga yo hejuru bexposa bakigisha ubwo narashoboye kwiga hama narakoze n'ama performance abiri imwe yo kuwa gatandatu n'indi yo kuwa Mungu zose zari performance zimeze neza nibaza yuko atari ya mbere ni ya kabiri maze gukora okay nk'umunyamuziki rero ngaha mu Burundi umuziki ubona gute umuziki ukwiye gushigikirwa okay umuntu ufise inoti uri kuranda umuziki ifo ko umenya yuko ni ikintu cyo kuinvestisamo ni ukuvuga ni ikintu ngaha ni terrain ikiri vierge ni ukuvuga je hariho article nagize muri iwacu naremeje neza yuko umuziki music industry canke entertainment muri byose muri rusange ni ikintu cinjiza amahera gusumba ikawa benshi tuwezi dufata yuko ngo ikawa ngo niyo bakwinjiza nka amadevize menshi ariko ugiye muri entertainment cyangwa muziki bashyizemo leta d'abord ishyizemo ingufu abafise inoti bagashiramo ingufu hama les artistes nabo bakaba professionnel nibaze yuko nta kindi professionnel urinze uririmba kabigira kuba umu artiste professionnel mu by'umuziki ni gute kuba professionnel d'abord ni muri mindset ukuntu wiyumvira d'abord kudacererwa discipline ukuntu wigenza ntayo bafite oya ndiko mvuga okay nata discipline hama en tout cas kuba professionnel bavuze umuntu ari professionnel birumvikana nivyo nari nshatse kuvuga wari kuravuga ngo leta ikabishiramo amafaranga wowe wibaza yuko leta yoshiramo amafaranga mu muziki umeze gute umuziki uri kwinshi sinzi nagira ngo ubaguzi cyangwa umuziki wari wo wose bakawusha umuziki wari wo wose je bawushiramo uburyo mugabo gushira accent ku muziki werekana cyari cyo identité y'u Burundi nibaza yuko naco ni ikintu gikomeye cyane okay hanyuma muri donc ni byinshi twashaka kukubaza mugabo urabona yuko ikirere ntigishobora kudukundira dukunze bwije urabona ko bitagenze nkuko twari tubyiteze ndabihanganiye okay rero nashaka ndakubaze gato yanyemerera nayo hariho indirimbo iheruka gusohora ya 2 semaines nyemerera nyemerera iriko ku ma platform yose iriko kuri YouTube abakoresha ama Spotify abakoresha ama Boomplay ama Deezer iTunes hose urayiro rero mu majambo make nyemerera n'indirimbo nakoze mu rurimi rwitwa Pidgin alors Pidgin rero nico Pidgin ni ikijya naco ni kirimi cyahe rero sasa okay mbwira ni kirimi cyahe urafise indimi uvagatiranya mbona ndaba mu masitati yawe urafise urujya n'ururimi rwahe nawe urujya n'ururimi rwo muri Nigeria igihe nja muri Nigeria naho nagiye muri event yitwa Lady Kwali Summit nahamaze indwi nimba atari indwi zibiri navyo nibo ikintu cyangiyohe d'abord kora nukuri vraiment ntuzenye population muri Nigeria aba jeune
dynamique nta bintu byo kugena nk'inyongori ibintu bakora byose rero n'urujya rurimi rwabo n'ururimi ruri shap shap warashoboye kwiga ururimi rwose urarumva erega uzi icyongereza n'utuntu duke gusa bahinduriramo gusa rero n'ayandi majambo aba bari mu ankre muri bwira rero inyemerera wari kuravuga waruririmbye mu kirimi donc even if it be like a default I please you make you leave me out urumva nyemerera mujama make ni isengesho ry'umuntu nk'akami uko ndi kose niko mubwira ndi sincere Imana ndabicishije muri rya rurimi rwa pidgin ariko harimo n'ikirundi harimo n'icyongereza rero nk'umuntu nka wewe utwiga Yves donc umaze gukora ibintu nk'ibyo mu muziki umaze kugira amasorti nk'ayo donc ni bya bindi nari nakubajije gatoya mugabo ntiwigeze umbwira wowe wiyumvira ko n'ikihe kintu kibuze kugira ngo umenyekane cyane gose ngaha mu Burundi indirimbo zawe zivuzwe zikunzwe zigire hamwe uyishize ko mu minsi nk'ibiri uzobona igeze kuri 10,000 bambe kuri 10,000 cyangwa igeze kuri 20,000 ariko rero nagomba kubwira ikintu jewe ni kuvuga ama views nta kintu na kimwe azahindura kuri talent mfise kubera nimba views nimba hari aba boostinga hari abagira ibiki egire hari abari popular n'ibiki mugalo talent fise ni iri important okay ndavyumva iri important ngo wavuze ko kuba professionnel none umaze kubishira ko none professionnel no kuvuga ko urakeneye kwinjiza amafaranga aciye muri YouTube pas seulement urumva urinzo ume ukaba bikamenyekana cyane ego no kuri YouTube nako yembwa se niyo guhemba cyangwa handi kwandi ma platform yariyo yo ego bon ivyo d'abord hari ama challenge menshi nibaza yuko ngaha igihugu cacu demografi tudahendanye ata bintu byo kubesha kuri bijya tubona abantu bakoresha internet ngaha mu Burundi ni bangahe benshi ubu turi benshi oya ugende sondage abantu bakoresha internet ngaha mu Burundi ni bangahe barashika 10,000 oya barashika turi oya 10 amantu zenye amantu zenye aheruka ku ama etude aheruka kuba yarayemeje neza yuko ibihumbi 10 ibishika ego turi miliyoni zingahe abantu bakoresha internet vya vrai ntibashika sinzi naco ndarabiraba ko ivyonye oya etude yagize rero ntugereranye dufite muri Nigeria population ya demographie ya twebwe d'abord turi 12 millions turi plutôt 10 millions en tout cas ni mu ma 12 millions kuduga igisagara kimwe nari muri Abuja kimwe conyene kiri kuri 80 millions igisagara igihugu cyose cya Nigeria 200 millions de personnes noneho tujya kwigereranya na Burna Boy oya sidika oya ndika oya ngaho nyene mazina oya ndiko vuga Burna Boy wigeranije nawe ari ahantu hari hari abantu ushobora gusanga bara donc indirimbo zabo ziragiye ko mu minota ingahe mu masaha ngahe wibaza ntupromotinga umuziki wawe wibaza nibiki bigenda gute kugira ngo ntumenyekane kujya abandi bica bigenda je nakubariye je uko ukumenyekana kuri wanje nakukubwiye hello we konzi kusanga muhira deja nakukubwiye ndamaze ku traveling kubera umuziki kandi sindiko ndarashinga antuka kumenyekana kuri wanje samusifi kandi ndazi neza yuko peu à peu on peut hello nshobora kugera hose nzohagera hama rero ni nk'ikihe kintu cyo tumera nk'abarangiza ni kihe kintu utegura gufasha umuntu wari we wese ushobora kukwitura nk'umuntu amukurira mu bintu by'umuziki ufise ama connection ku baregional urumva umaze kuba wandikirana bon nk'umuntu nkabahaga ashobora kuguha commentaire nk'umuntu abo bantu bose batubwiye ukavoyage kandi uraza akanyoni katagurutse nikamenya ubweze uwo kumviriza ikiganiro cacu akaba ari umuntu upcoming canke n'uwo bacanzwe aririmba mugabo avuga ati ndashaka
kugira aho ngeze nanje ngashobora kuja mu ma competition nk'aya bon canke nkaronka ama festival nkaronka ama invitation nk'ayo ni kihe kintu utegura kubafasha bon je nama nabigize en tout cas abantu bose bazi twarakoranye bashoboye kunyegera nabikoze n'akarorero notanga n'umuririmbyi yitwa Bernice je nari imbere yiwe muri université no kuvuga nashoboye kumuhanura kandi yarashoboye kumva impanuro ziwanje aramaze kugira aho yigejeje nawe naramaze gusohoka aramaze gutera imbere nawe umva ndifite siwe wenyene no kuvuga umuririmbyi wose iyo babishaka yoshobora kunyitura nkamwereka uko ntakora. Yego murabyumvise ari prêt kugira ngo afashe umuntu wari wese ashobora kugira ico amwituye ko nk'umuntu ashobora kuba mari kararonka amaso ibintu byinshi apa yo ya guitar iyindi bicurangisha uvuza nibi James ama menshi piano buhoro buhoro ingoma buhoro buhoro gitari cyane hariho instrument yiwanje yindi nakoze yitwa Kame sinzi kuyizi uzekora kuri internet ati ibintu byinshi cyane akora Yves nashaka ntumirira umuntu wese yo bari karatwumviriza agende kuri channel yiwe arabe vraiment arafise ibintu yamari karashira ko arafise n'ama emission ashira ko chaque dimanche bigasi merutse ko wabihebeye bon nariko ndakora indirimbo shasha yego urakontana no kuzohava utangura ugasubira si gutangura ahubwo no kubandanya bazi urategura gusubira yego okay urashobora kutugirira kapera gato yakanyemerera nyemerera cyangwa Samanda indi ndirimbo bon gira indirimbo yose ukunda mu ndirimbo ufise bazi. Okay. Wanna make you bless my ways. Allah bless me enemies. Papa make you bless my ways. Allah bless me friends and family. Make God see your grace in my life. I beg you show me love every day. Now you the shine of love for my life. You know go good if I reject from your way. Yahweh, oh Chineke. Okay. Asante sana. Thank you. Urakoze cyane Yves. Donc uwo batabizi Yves n'umupapa w'abana babiri n'umudamu mwiza cyane gose mama de sana ego rero turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ndabashimire namwe mwese mwatwumvirije donc dufite byinshi cyane twamubaza Yves nitwobibaza ngo tubiheze mutukundire tugeze ngaho undi munsi ntiyasubira kuduha umwanya afite umwanya uri udafatika cyane mugabo undi munsi yasubiye kuronka umwanya ngira ngo ninasaba kumurondera akampa umwanya azotwita ndabashimiye cyane ndabashimiye vraiment kuri kano kanya mama muri BI BI ego nibaza ko ariho byinshi bateguriye ntaco nabajije donc byinshi biri ngaha biriko biraza byinshi ni byinshi d'abord abashaka kumbona chaque semaine baniko ndavuza live hajya kuri Bahamas na impande musi ya Ecole Belge bon byinshi ndabibabwira vuba mwamwumvise ushaka kumubona ariko aravuza araririmba donc ukaba ushaka kubibona live wowe nyene uzomusange kuri Bahamas ni ngaha anye kuri avenue du Japon. Avenue du Japon. Avenue du Large. Ok, ni Avenue du Large, je nagira ni Avenue du Large. Ni mezana Avenue du Japon. Ok, kitwa kuri Bahamas, uvuza chaque samedi. Vendredi samedi. Uvuza samedi, vendredi rero muzogende mu murabe hama muje kuri channel yiwe mugire subscribe mu murabe nawe yambwiye ngo tano yiwe kugira ngo muze muraraba ibikorwa vyiwe navyo nyene nibaza ko biba bikenewe murabe n'indirimbo ziwe vraiment aririmba neza impano arayifise Yves n'ikimenyamenya bamuhuzi muravyumva yuko bamurondera bamuhamagara yibereye muhira amapera akamusanga muhira rero merci beaucoup ni mwese kuri Yves cyane no kuri mwebwe muko muratwumviriza mwandanye mugira subscribe kuri channel yacu mugire ama share hama mugire n'ama commentaire kugira ngo twumve ico mwa muri ko murakora kugira ngo mutubwire niba ivyo tuba turiko turabashikiriza mwabikunze canke mwabigaye canke hari ico twohindura mu rufaso ni rwinshi.
ego sa rero mugire umugoroba mwiza cyangwa umurango mwiza cyangwa bivanye n'umwe wese ahari umukama imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye 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 bye. bye